Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Look Media, bakunzi b'ikiganiro ca Look Sport. Ni ku munsi wa mbere, ikiganiro ca mbere co mu kwezi kwa Ruhuma umwaka wa 2025. Ni Look Sport muje gushikizwa nanje ari Rohis Ndongozi nkuko vyama. Inyuma yo kubana ku munsi wa gatanu ikiganiro Look Sport tuje kugaruka ku munsi wa mbere mu kiganiro Look Sport. Kuwa gatanu cari ikiganiro kirangiza ukwezi kwa mbere. Uno munsi ni ikiganiro gitangura ukwezi kwa kabiri. Ni Look Sport uno munsi tuzaganira ku makuru y'inkino atandukanye. Amakuru y'inkino yabaye ahatandukanye muri none tugiye kuba turangiza mu Burundi. Ni Primus League yariko irabandanya ku ndwi igira 18 inkino zitandukanye mu bibuga bitandukanye. Imigwi ya Aigle Noir, imigwi ya Burundi urabona ko ntiriko iroroherezanya na buke igenda ikwikirana cyane gose. Ni Aigle Noir kandi tubona ko inguvu zayo imuhira itariko irorosha cyane, ubona ko imuhira, ubona ko ni Aigle Noir bigoye cyane kuza kwitsindira kuri nkuru za Peace Park Complex Stadium muri no mwaka w'inkino turimo. Ni Aigle Noir ni Burundi ubona ko ziriko ziragwanira cyane kino gikombe bitaje kwa byoroha. Ni amakuru kwavuga no mu Burundi, tuzaguhagara cyane kuri Primus League, tuzakuva hano mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya. Ni inkino zitandukanye ziriko ziraba amahiganwa atandukanye. Ni English Premier League, ni La Liga Santander, Real Madrid iriko iratsindwa n'umugwi wa Espanyol Barcelona, ni Barcelona iriko iratsindwa n'umugwi wa Alaves, ni Atletico Madrid iriko iregereza cyane gose n'umugwi wa Real Madrid ku rutonde rwaho muri La Liga Santander. Ni amakuru y'inkino atandukanye, inkuru mbi cyane mu mugwi wa FC Barcelona n'andi makuru aje kuba avugwa hirya no hino. Tumire amateka toya rero tugaruke na Look Sports yo kuri no munsi. Tugaruke neza tugaruke nido y'iganiro ca Look Sports cyo kuri no munsi wa mbere igenekerezo ni rya gatatu Ruhuma umwaka wa 2025. Hari umukinyi umwe asanzwe kina mu wa Manchester City yitwa umukinyi mushashi ava mu gihugu ca Uzbekistan yitwa Abdulkadir Kuzanov. Ni umukinyi yavuze ku igenekerezo rya 2029 n'umwaka, nuvuga ngo isabukuru yiwe ntazohimbana, azosubira guhimbaza isabukuru yiwe cyo kimwe n'abandi bantu bose bavutse ku igenekerezo rya 2029 Ruhuma mu mwaka wa 2028. Abo bantu rero muri ukwezi kwa kabiri tubibagire nabo nyene tubipfura isabukuru nziza. Duherere neza idonido ry'iganiro cyacu muri Primus League, imigwi inkino zitandukanye zariko ziraba ku ndwi igira 18. Umugwi wa Academy Deira wariko uranganya kuri stade Ingoma ni mu ntara Gitega n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Academy Deira igitsindo kimwe, Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe kandi. Moso Sugar itsinze inkino zibiri ikurikiranye. Ubona ko ni Moso Sugar iri kwiraza bukebuke. Muri phase hoto ubona ko ni Moso Sugar yikomeje gose. Ubona ko itsinze inkino zibiri zikurikirana, yatsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa RRB Amasipiti. Ni umugwi wa RRB Amasipiti twabonye urukino rwa mbere muri phase hoto batagwitabiye, batsinzwe forfait, maze akurikira tuvuga amakete akomeye cyane ava muri FF bavuga ko ibihano bikomeye bigiye gufatirwa umugwi wa RRB Amasipiti. Hamwe uwahirahira ugasubira gusiba urundi rukino yoza gufatirwa ibihano bikomeye, harimo kwirukanwa muri championnat ya Primus League. Ona kuno munsi umugwi wa RRB Amasipiti kuritabira inkino ariko performance si nziza cyane. RRB Amasipiti niraza ko muri organisation interne yabo ibibazo bitabuze. Umugwi wa RRB Amasipiti waje gutsindwa na Moso Sugar ibitsindo bibiri kuri kimwe. Vision 2026 ni umugwi ko atangaza abantu benshi uno munsi waje gutsinda umugwi wa Rukinzo nawo nyene ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ni umugwi wa Rukinzo umugwi ukomeye cyane mu mwaka weze waserukiye Burundi muri CAF Confederation Cup. Ni umugwi mbere wigenjira neza cyane par rapport umugwi wa Vital'O sose muri CAF Champions League, ariko nako muno mwaka w'inkino ni umugwi wa Rukinzo utari korerwa cyane, waje gutsindwa kuri indwi ya 18 yaje gutsindwa n'umugwi wa Vision 2026 ibitsindo bibiri kuri kimwe.
Ngozi City inyuma yo kunganya igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi wa Messager Ngozi mu ntara ya Ngozi muri derby ntara ya Ngozi yaje gutsindwa n'umugwi wa Olympic Stars. Umugwi wa Olympic Stars waje kubatsindira mu ntara ya Ngozi igitsindo kimwe ku busa. Vitaro kuri stade Ibuganda mu ntara ya Cibitoke, urukino rwari rukomeye cyane, urukino rwari rurindiriwe cyane gose. Ni umugwi wa Vitaro wari wakiriye umugwi wa Musongati, banganya igitsindo kimwe ku kindi. Ni Vitaro yatangiye gutsinda, Musongati iza kugombora igitsindo cyabo urukino rugiye kurangira, hasigaye umwanya muto cyane, amasegonda gusa kugira ngo dushike ku munota 95. Umugwi wa Musongati uza kugombora igitsindo cyabo kimwe, maze ushobora gutahana inota rimwe ukuye mu ntara ya Cibitoke, baritahana mu ntara yabo ya Gitega. Urabona ko n'umugwi wa Musongati rwari urukino rwiza cyane, ruza kurangira ku gitsindo kimwe ku kindi. Kayanza United ntiyashoboye novuga ngo gukrea surprise imbere y'umugwi wa Bumamuru. Ni Kayanza United kuri stade y'Igatwaro yari yakiriye umugwi wa Bumamuru. Bumamuru iza kubatsinda igitsindo kimwe ku busa. Ni Bumamuru iheruka kwakira umukinyi yahoze ari mu mugwi nyene, araja mu gihugu ca Turki, novuga ngo vyaranse, ariko no musi yaje kugaruka umugwi wa Bumamuru witwa Kanyanga. Umukinyi akomeye gose yaje kuba umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi ico gihe kina mu wa Bumamuru muri Primus League, igihe batwara igikombe ca championnat muri Primus League. N'umukinyi yamaze kuba agaruka umugwi wa Bumamuru. Urabona ko ni renfort ikomeye cyane kugira ngo umugwi wa Bumamuru ubandanye urwanira ino Primus League. Ni urundi rukino yari Flambeau du Centre na Interstars. Interstars n'umugwi uhagaze neza cyane muri no miss, umugwi uri kuratsinda. Ni umugwi umenyereza wabo witwa Olivier Mutombora aje kuvuga ko umugwi wa Interstars nturi kugwanira ibibanza bine vya mbere. Ni umugwi wa Interstars uri kugwanira igikombe, kugwanira Primus League, ariko waje kubutoroherwa na bukiye watembereye mu ntara ya Gitega. Umugwi wa Flambeau du Centre uza kubatsinda ibitsindo 3-1. Urabona ko ni Flambeau du Centre yabasumbije gose, ubona ko ikinira n'imbere y'abakunzi babo mu ntara ya Gitega. Urukino rwa nyuma rwa rukino rurindiriwe cyane kuri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium mu ntara ya Makamba. Umugwi wa Aigle Noir wakiriye Messager Ngozi. Rwari urukino rukomeye cyane hagati y'imigwi ibiri ikomeye, twaje kwa tubigaruka ko ku munsi wa gatanu tuvuga ko ni Jimmy Ndayizeye yagiye kwakira umugwi yahora amenyereza, ni Vivien Bahati agiye gutemberera umugwi yahora amenyereza. Urabona ko ni rwari urukino rukomeye gose hagati y'imigwi ibiri isanzwe ikomeye, Aigle Noir ndetse n'umugwi wa Messager Ngozi. Aigle Noir yari yamenyesheje ko abakunzi bayo bose bategezwa kwinjira batarishe kugira ngo babe benshi baze gushigikira umugwi wa Aigle Noir. Urabona ko byabaye ibintu byiza gose, byaje kubona gutanga umusaruro mwinshi. Aigle Noir iza gutsinda Messager Ngozi ibitsindo 3 byose ku busa. Urabona ko ni victoire ikomeye cyane ku mugwi wa Aigle Noir, uheruka gutsinda umugwi wa Musongati, uno muze gutsinda Messager Ngozi. Urabona ko iri kuratsinda ibintu bikomeye. Hari taho ikunda kuvuga ngo kugira ngo ushobore gutwara ibikombe nuko utsinda imigwi ikomeye, ni gutsinda abakonkiya bari direct, niko novuga. N'umugwi wa Aigle Noir waje kuvyerekana, gutsinda Musongati, gutsinda Messager Ngozi. Urabona ko ni Aigle Noir gushika kuri no munsi ihagaze neza cyane, iriko iragwanira igikombe niyo mugwi wa Bumamuru. Aigle Noir ije gukwiza amanota 42, Bumamuru amanota 41. Urabona ko ni bataille ikomeye cyane hagati y'imigwi ibiri, umwe uva mu ntara ya Makamba, uwundi uva mu ntara ya Cibitoke. Urabona ko ni inkino nyinshi zigisigaye, hasigaye inkino zigera kuri 12. Urabona ko ni bataille ikomeye tugiye kubona hagati y'imigwi ibiri, Aigle Noir na Bumamuru. Mbega ubona ninde ifise amahirwe menshi yo gutahukana igikombe ca Primus League muri no mwaka w'inkino 2024 ushira 2025? Reka turindire turaba, ariko nibaza ko Primus League y'umwaka mu nkino zisigaye abakunzi b'iyo migwi ibiri bagiye kuba bafite akazi katoroshe ko kuza barashikira imigwi yabo ikinira iwabo canke yasohotse. Nibaza ko abakunzi ba Aigle Noir ni kenshi cyane barasohoka, abakunzi ba Bumamuru nabo nyene ni kenshi cyane baherekeza imigwi yabo yasohotse iyo bakini wabo, urumva ko ni ibindi bindi. Na makuru ariko aravuga muri Primus League. Twerekeze neza na neza muri Angleterre, English Premier League, bariko barakina ku ndwi igira 24.
yarinzwe igira 24 inkino zitandukanye nkuko twama tubigira turaca kuri mu migwi ya top 6 imigwi ya top 6 yose ariko yakina aho umugwi wa Liverpool ariko yakina umugwi wa Tottenham Hotspur umugwi wa Manchester United umugwi wa Arsenal umugwi wa Manchester City umugwi wa Chelsea ntiwashoboye gukina muri Londres nibaza ko uzakina kuri uno munsi wa mbere ku ni Liverpool nibaza ko uno munsi kwerekana ko igikombe cha Premier League ni objectif yayo ntiriko irarekurana mu kiyabuki ni Liverpool yaje kuba yari yatembereye kuri Vitality Stadium ni ikibuga gisanzwe cyakirwa ko n'umugwi wa Bournemouth komeye gose waheruka gutsinda Nottingham Forest ibitsindo 5 ku busa umugwi wa Bournemouth waheruka gutsinda Nottingham Forest ibitsindo 5 ku busa ni umugwi wa Nottingham Forest uno munsi uri mu kibanza cya gatatu muri English Premier League ni umugwi ukomeye gose muri notwe duhejeje waje kubutsinda umugwi wa Brighton and Hove Albion umwe mu mugwi ukomeye cyane muri English Premier League ariko Nottingham Forest yabatsinze ibitsindo 7 ku busa n'urukino nuvuga ngo Nottingham Forest yerekanye ko ni konkira akomeye cyane muri top 4 ubona ko umugwi wa Manchester City duhava dushaka ko mu kanya bitariko birakunda neza ko ushobora guhambya uno mugwi wa Nottingham Forest ubandanya gukreza écart nini cyane hagati yawo ndetse rero migwi nka Manchester City ndetse n'umugwi wa Newcastle United ni Liverpool yaje ko ibatsinda ibitsindo 2 ku busa ibitsindo byose byinjijwe n'umufahao King Salah Mohamed Salah atsinze ibitsindo 2 kimwe kuri penalty n'ikindi gitsindo atatsinze kuri penalty aza kuba akwiza ibitsindo 21 muri English Premier League ibitsindo 21 muri English Premier League Mohamed Salah aracari ku isonga cyamaze gutsinda ibitsindo byinshi muri English Premier League yaje kuba aba umukinnyi agira gatanu mu mateka ya English Premier League atsinze imiburiburi ibitsindo 20 muri sezo zitandukanye za English Premier League bana ko ni recordman akomeye cyane ni record ikomeye cyane muri English Premier League fatwa nk'umwe mu legend bigeze kuba bakina muri English Premier League umwe mu legend bigeze kuba bakinira umugwi wa Liverpool nibaza ko biriko biravugwa cyane ko ishobora kuba ari sezo yiwe yayo muri Liverpool kuko gushika uno munsi ataraza kuba ashobora kongereza amasezerano umugwi wa Liverpool cyo kimwe n'uwitwa Virgil van Dijk ndetse n'uwitwa Trent Alexander-Arnold ni Tottenham Hotspur yariko iratsinda nayo nyene umugwi wa Brentford ibitsindo 2 ku busa Tottenham Hotspur ariko ni equipe ihagaze nabi cyane equipe icumbagira cyane kuko uno munsi iri mu kibanza cya 15 Tottenham Hotspur nta muntu yari kwibaza ko Tottenham Hotspur zo biri muri ico kibanza ariko yaje kubitsinda muri nondwi umugwi wa Brentford ni ino migwi ibiri tugadushike ko muri kano kanya imigwi ibiri yo mu gisagara cya Manchester ariko uno munsi ntavuga ngo Manchester is blue kuko na Manchester City kwyacumbanye ntavuga ngo Manchester is red kuko na Manchester United na yene iri kwyacumbanye ni Manchester United yari yakiye umugwi wa Crystal Palace umugwi wa Crystal Palace n'umugwi uno munsi ntitwovuga ngo n'umugwi ukomeye cyane ntitwovuga ngo ni muri ya migwi twavuga ko ihanganye muri English Premier League no mugwi usanzwe uri mu migwi isanzwe uno munsi ariko Crystal Palace yaje kuba itsinda Manchester United ibitsindo 2 ku busa ibitsindo 2 ku busa Old Trafford ibitsindo byatsinzwe n'uwitwa Jean-Philippe Mateta muri Crystal Palace ayo yatsinze double Manchester United uno munsi kuri Old Trafford imaze kubatsindwa n'imigwi itari mike yatsinzwe n'umugwi wa Nottingham Forest kuri Old Trafford yatsinzwe n'umugwi wa Bournemouth kuri Old Trafford yatsinzwe n'umugwi wa Newcastle kuri Old Trafford yatsinzwe n'umugwi wa Brighton and Hove Albion kuri Old Trafford ku munsi w'ejo ku munsi w'Imana yatsinzwe n'umugwi wa Crystal Palace kuri Old Trafford ubona ko no munsi Manchester United inotere yabo ino Old Trafford nta nkiri fortress ku mugwi wa Manchester United ubona ko umugwi wose ashaka kuza uvuga ati tuje kurondera intsinzi muri kuri Old Trafford urukino rwaje kuba kurangiza umunsi wa nyuma yari match shock ikomeye cyane hagati y'umugwi wa Arsenal the Gunners kuri Emirates Stadium bakiriye the Citizens Manchester City ya Pep Guardiola Arsenal ya Mikel Arteta yari umunyeshuri n'umwigisha we baje kuba bahuye ni Pep Guardiola yaje kuba avuga ngo atsindagirwa yaje kuba umunyeshuri yaje kuba amwihinduka aza kuba amumerera nabi cyane Arsenal yaje gutsinda umugwi wa Manchester City ibitsindo 5 kuri kimwe bayitara manita ibitsindo 5 kuri kimwe Arsenal yaje kuba itekerera umugwi wa Manchester City ni defeat itari bigere iboneka muri
Manchester City kuva mu mwaka 2008 nuvuga ngo match à l'extérieur muri English Premier League Manchester City yankesa ibitsindo bishika kuri 5 byaheruka muri 2008 ico gihe batsinzwe ibitsindo 8-1 n'umugwi wa Cardiff City yabatsinze ibitsindo 8-1 match à l'extérieur byari irya mbere kuri Pep Guardiola uno mwaka muri uno mwaka w'inkino Pep Guardiola na Manchester City bamaze gutsindwa inkino zigera kuri 4 n'imiburiburi bankesa ibitsindo 4 ni irya mbere kuri Pep Guardiola umugwi wiwe muri shampiyona ugize iyo record urabona ko ni Manchester City ku munsi w'ejo yaje kuba novuga ngo yerekana faiblesse itarimenyeye kwerekana muri English Premier League yari heruka gutsinda umugwi wa Chelsea ibitsindo 3-1 yaheruka gutsinda umugwi wa Club Bridge ibitsindo 3-1 abantu batangwa bavuga ati Manchester City yagarutse muri forme zayo tuyizi kuva kera ariko kandi ni Arsenal nayo yerekanye ko ni equipe ishoboye kurivaliza n'umugore wose kandi ikiri kwirukanga inyuma y'igikombe uno munsi bari amanota 6 inyuma y'umugwi wa Liverpool ariko Liverpool yacafise urukino rumwe rw'ikirarane ni Arsenal nako baracafise icizere cyane cyo kugwanira ino Premier League no mwaka Manchester City nayo nyene nubwo yatsinzwe iracari mu kibanza ca kane kuko umugwi wa Newcastle United nayo nyene ku munsi wa gatandatu watsinzwe n'umugwi wa Fulham Manchester City iracari mu kibanza ca kane umugwi wa Liverpool mu kibanza ca mbere Arsenal mu kibanza ca kabiri Nottingham Forest mu kibanza ca gatatu Manchester City na Newcastle United banganya bose amanota bari mu kibanza ca kane ni uko nyene ibintu byifashe muri Premier League nizo nkuru ziko zavuga muri Premier League ariko duce mu tuntu n'utundi muri Premier League nyene ni Marcus Rashford uno munsi aje kuba yerekeza mu mugwi wa Aston Villa ni irya mbere mu mateka yiwe akiniye uwundi mugwi atari Manchester United Marcus Rashford aje kuba atizwa amezi 6 ava muri Manchester United kuko uno munsi ubona ko yaramaze igihe kitari gito atari ko araboneka ku rutonde rw'abakinyi ba Manchester United baba abaje ku rutonde rw'abakinyi canke kuja mu kibuga hareze igihe kitari gito atari ko arambara uno mwambaro wa Manchester United ni muri Manchester United nyene ku munsi w'Imana imbere y'uko urukino rutangura baje kuba berekana abakinyi babo bashasha babiri baje gukinira uno mugwi wa Manchester United harimo uwitwa Patrick Dorgu kuva mu gihugu ca Denmark yaguzwe akuwe mu mugwi wa Leeds yavuye mu mugwi wa Leeds ava mu gihugu cy'Ubutaliyano aje mu mugwi wa Manchester United berekanye kandi uwitwa Jadon Heaven kuva mu mugwi Arsenal umwana akiri muto aje umugwi wa Manchester United na makuru ariko aravugwa ku ruhande rw'umugwi wa Manchester United muri La Liga Santander ariko aravugwa amakuru atari make umugwi wa Real Madrid umugwi wa FC Barcelona ariko arakina muri nondwi ubona ko ni Real Madrid yaje gutakaza amanota 3 bakwakira n'umugwi twita ko ubayabaye umugwi wa Espanyol Barcelona waje kubatsinda igitsindo kimwe ku busa kimwe cyonyene igitsindo kimwe ku busa Real Madrid yari ikwiye Real Madrid abakinyi bose bari bahari kandi bari bavuga ngo bari bose Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Rodrigo, Jude Bellingham bose bari bahari ariko Espanyol Barcelona iza kubatsinda igitsindo kimwe ku busa igitsindo cinjiye nibe n'umupira ubwo hari ku munota wa 85 ubwo Real Madrid iracari ya mbere ariko yaje kuba ubu no munsi isumbya inota rimwe ryonyene umugwi wa Atletico Madrid inota rimwe gusa imwe ifise 48 yindi 49 kandi muri nondwi hazoba hari derby Madrid muri La Liga Santander Real Madrid ndetse n'umugwi wa Atletico Madrid ona kazoba ari shock ikomeye cyane kugira ngo ubutsinda yifatire neza na neza ikibanza ca mbere muri La Liga Santander ni umugwi wa Real Madrid twavuga ko wamaze kugira ingwani ikomeye cyane ku munsi wa gatandatu bariko barakina urukino na Espanyol Barcelona kuko baje ko batakaza myugariro wabo witwa Antonio Rudiger kuva mu gihugu cy'Ubudagi yaje kuba agira imvune ari we wenyene yibabaje ariko ni imvune zikunze gutuma abakinya b'amarigihe gitari gito bari hanze ni bitabye kuvuga ko ashobora kutakina kutaboneka mu nkino zibiri umugwi wa Real Madrid uzoba uriko batara mu mitwe n'umugwi wa Manchester City muri barrage za weekend de finale urukino rwa mbere ruzoba ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 11 urukino rwa kabiri ku igenekerezo rya 18 ni Antonio Rudiger ashobora kutazoboneka ni Antonio Rudiger mu nkino bariko guhura hagati y'umugwi wa Manchester City n'umugwi wa Real Madrid ubona ko ni Antonio Rudiger arafata cyane gose umukinyi Erling Haaland no museri Haaland ashobora koroherwa
na absence witwa Antonio Rudiger. Ni Real Madrid kandi nubwo atakiye Real Madrid witwa Sergio Ramos ataragira ko ahagarika ibyo gukina umupira w'amaguru kuko ni Sergio Ramos yaje kuba uno munsi amara gusinya amasezerano n'umugwi wo mu gihugu cya Mexique agiye gukina ihiganwa ryo mu gihugu cya Mexique ku myaka yiwe 38. Sergio Ramos ntariko arahagarika ibyo gukina aracabandanya uno munsi agiye gusinya amasezerano y'umwaka umwe mu ihiganwa ry'icicaro ca mbere mu gihugu cya Mexique. Tuva kuri Real Madrid tuje kuri ariko mbere yuko tuva kuri Real Madrid tuje kuri twabaza kubivuga ni Real Madrid n'umugwi wa Manchester City bazohura ku munsi wa kabiri uza niyo migwi ibiri muri Champions League ije guhura imyaka 4 ikurikirana muri Champions League. Nuvuga ngo mu myaka 3 iheze umugwi wa Real Madrid wakuyemo Manchester City kabiri, Manchester City nayo Real Madrid rimwe. Uno munsi mu mwaka wa kane kandi ko byaje biragenda uvuga ngo Real Madrid yaratanguye, Manchester City irasubira, Real Madrid irasubira. Mbese uno mwaka wari umwaka wa Manchester City cyangwa wari umwaka wa Real Madrid kandi tubigire turaba ariko nibaza ko ni urukino ruza rukomeye nubwo Manchester City ku munsi w'ejo yerekanye faiblesse zikomeye cyane. Ni muri FC Barcelona baraje ko batsinda igitsindo kimwe ku busa. FC Barcelona yaje kwitsinda umugwa Deportivo Alaves ku gitsindo cy'ijoro n'uwitwa Robert Lewandowski pass na Lamine Yamal. Ni Robert Lewandowski muri no mwaka w'ino amaze gutangura gutsinda, nuvuga ngo amaze kugurura gutsinda igitsindo cya mbere mu rukino ku nshuro ndwi, bikaba ribaye irya mbere muri La Liga Santander. Abaye umukinyi wa mbere muri Liga Santander uno mwaka amaze gutsinda ibitsindo byugurura urukino muri Liga Santander. Ni Robert Lewandowski ku myaka ya 36 ubona ko haracyari kare cyane kuvuga ko ariko arahera kuko niwe ahetse umugwi wa FC Barcelona. Ni muri FC Barcelona nyene havugwa inkuru mbi cyane gose kuko baje ko batakaza umukinyi wabo witwa Pablo Gavi nyuma yo kongereza amasezerano mu ndwi heze yo gushika mu mwaka wa 2030 yaje kuba agira imvune aza kuba akugwa mu kibuga na ambulance imujana mu bitaro. Uno munsi ubona ko n'umukinyi boneka ko ashobora kumara inkino zitari nke atariko araboneka muri La Liga Santander, atariko araboneka muri FC Barcelona. Tubaza ko ni imvune itazoza ije kuba yorohereza umugwi wa FC Barcelona turavye ico Gavi yarawumariye cyane ku ruhande rwo hagati. Na makuru nkino twabateguriye kuri uno munsi muri Look Sport yo kuri uno munsi wa mbere. Ayandi makuru nkino ikiganiro cya Look Sport ni ku munsi wa gatanu. Tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro mushikirizwa na Look Media, mukugira follow, mugira subscribe, mugira share, mugira ibindi byinshi ku mahezo sosio atandukanye, channel YouTube, Instagram, Facebook n'izindi nyinshi zitandukanye. Mugire aho muba